Amanyanga n'ubusuma bikorwa n'abadandaji igitoro birahangayikishije ikigo BBN kijejwe ubuziranenge. Nkuko Severesi Ndayihebura asanzwe aramutswa ico kigo abivuga mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri, aho yanadomye urutoki kuri komine Nyanzarake kwiza ubwa mbere mu gukora amanyanga ku mapompo y'amasitasiyo asanzwe adandaza ibitoro. Twarabonye yuko hajya dukura ikirenge naho tuba twatangishije amande bamaze kwiba, ukaza usanga dukura ikirenge bamaze kuja gusubira kuderegra uko bashaka, ariko babivye amafaranga menshi twebwe tugatangisha make. Ngira ndaguha inkuru yabaye mu yingariye z'Inyanzarake, kubera abakozi bacu bagiyeyo bariya bagatangura gukontorora mu Rumonge, abari Nyanzarake baje babwira ati muragaba mu Rumonge biriko biragenduka. Igihe bashika Nyanzarake muri iriyinga basanze ku mapompo igitoro batanga kirenze. Urumva bararenza kugira berekane yuko batanga igitoro kiri mu mategeko. Agutanga gikeya batanga cyinshi. Abakozi bacu baca baragira ubwenge, baca bararaho mu gitondo barasubirayo, basanze babimanukije munsi y'urugero. Rero kuri ubwo buryo turiko turagirana, turiko turisuganya. Ubu hariho ordonnance itigeze isinywa isaba yuko aya mapompo dukoresha ngaho i Burundi muri ya sendibaki yakoresha iyi model zarabaye demode bazideregra uko bashaka. Turiko turategura ordonnance yari yarahagaze kugira ngo badusinyire yuko tuzotanga nk'ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri abantu bose bafite amasitasiyo babe bahinduye aya mapompo yabo, bazane amapompo atoroshe kuderegra ucokoza. Nibaza yuko ico kizokunda ni kintu kiri hagufi. Mukaba mwomenya ko amasitasiyo asanzwe adandaza igitoro mu gihugu cy'u Burundi ikigo BBN cyasanze atanga ibitoro bidakwiye.